Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tubazaniye amakuru ababaje kandi ateye agahinda ari kuvugwa ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Turamaze iminsi tubaha amakuru yerekeranye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, tukabereka ingene arembye ndetse nuko ibintu byifashe kubijanye n'amagara yiwe. Amakuru adushikira aturuka muri Kenya ntahumuriza, aremeza neza ko abagumyabanga nka bose bamaze kumenya ibyashikiye wari umukuru wabo, ariko bakaba bananiwe kubitangariza abarundi kuko babona neza ko ibara ryaba riguye, kandi benshi bakaba bamaze no kumenya ico umugumyabanga mukuru yoba yazize. Akaba ariyo mpamvu bariko barareba bakabona guhita babitangariza abarundi bishobora gutera ikibazo gikomeye cyane, mu gihe ibiriko biraba muri CNDD-FDD biboneka neza ko ari intambara ikomeye cyane, kandi intambara iriko irahuza impande ebyiri ziri muri CNDD-FDD, uruhande rugizwe n'abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye kandi bashaka gukorana mu migambi afise, mu gihe ku rundi ruhande hari abandi nabo bakomeye cyane kandi bahambaye mu butegetsi bwa CNDD-FDD bamaze igihe bakubita agatoki ku kandi bakavuga ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bahorere wahoze ari umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza. Abo biyita abari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, ndetse bakaba bari barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, akaba ari wari usigaye ukomeye cyane inyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye afashe umwanzuro uhambaye cyane wo gufunga Generali Arengiyome Bunyoni. Ibi nabyo bikaba byaracanishijemwo bikomeye cyane abagumyabanga, kugeza hariho n'abagenerali bafashe umwanzuro wo kumufungura, ariko bakabona bashobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye yabonye ko atakindi ashobora gukora, ndetse abona ko adashobora kongera gutwara igihugu cy'u Burundi mu myaka iri imbere, igihe Reveriyano Ndikuriyo yoba agihema umwuka w'abazima. Akaba ariyo mpamvu yakoranye n'abamwegereye ndetse n'abiwe bakamutumiriza uburozi bwo mu bwoko bwa pudere yaba yaratewe mu modoka agendamo, bikozwe n'abagendanira Reveriyano Ndikuriyo. Ibi nyine bikaba aribyo byabaye intandaro y'urupfu rw'umugumyabanga mukuru, ndetse bikaba biboneka neza ko bigiye guteza akaga gakomeye cyane mu Burundi, kuko abatari bake baravuga ko badashobora kugumya kwihangana, dore ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze amabi menshi, aho benshi bavuga ko badashobora kugumya kumwihanganira kuko babona neza ko igihe batagira ico bakora ejo nabo aribo bakurikiraho. Akaba ariyo mpamvu uru rupfu rwa Ndikuriyo rushobora gusiga ruteje akaga gakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bugashira iherezo ku mugambwe CNDD-FDD. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo mu minota mike ishize ngo yaba amaze kwitaba Imana. Yabaye perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, yanabaye umushingamateka, ndetse akaba yaragiye akora byinshi bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho yabaye n'umwe mu ba mbere batanguje CNDD-FDD akakora byinshi, ariko uyu munsi bikaba bivugwa ko yegejwe ku ruhande mu nyungu za Perezida Evariste Ndayishimiye, nk'uko yagiye abigenza mu myaka itambutse, aho bamwagiriza byinshi byagiye bikorwa muri CNDD-FDD, harimwo nko guhitana umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza wapfuye giturumbuka, leta igatangaza ko yazize umutima wahagaze giturumbuka, ariko kugeza uyu munsi bakaba batarasobanurira abarundi icyahagaritse umutima w'umukuru w'igihugu, nk'uko bizwi ko umuntu wese iyo amaze kwitaba Imana umutima we uhita uhagarara, ariko hakaba hari icyatumye uhagarara mu matohoza yagiye akorwa, ndetse yagiye agaragaza na byinshi bitandukanye, aho yerekanye ko uwahoze ari umukuru w'igihugu yishwe n'abagumyabanga ndetse begereye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, ahawe isumu. Uyu munsi iryo sumu yahawe
bakaba bongeye kuriha umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo kuko ari we wakunze kugaragaza ko agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ahorere uyu wahoze ari umukuru w'igihugu, dore ko yagiye agaragaza kenshi ko asuzugura Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse akagaragaza ko atamufata nk'umuntu uhambaye, aho yagiye avuga amajambo menshi akomeye cyane, aho yamugereranije n'ikizinu. Mbese byose mwagiye mubikurikira mu myaka yagiye itambuka kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yashika ku butegetsi gushika uyu munsi, umubano wari hagati ye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wari mubi cyane, ku buryo yagiye agerageza no kumukura inshuro zirenze imwe, ariko bikamunanira kubera imbaraga nyinshi Reveriyano Ndikuriyo afise mu bagumyabanga ndetse afise mu gihugu cy'u Burundi, dore ko benshi banahamya ko ari we mutegetsi ukomeye cyane wari usigaye mu gihugu cy'u Burundi uhambaye kandi ufise ingufu. Amakuru ari guturuka muri Kenya aremeza ko ibintu byamaze kurangira, ariko nanone akaba adatomora neza uko ibintu byifashe ndetse n'uko ibintu bigiye kugenda nyuma y'urwo rupfu giturumbuka rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Biraboneka neza ko ibintu bitifashe neza na gatoya mu gihugu cy'u Burundi, kuko abajenerali bakomeye cyane ndetse n'abagumyabanga bo ku rwego rwo hejuru bashavuye cyane, ndetse amakuru adushikira akanemeza ko bamwe mu bari begereye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi bari kuvuga ko leta ikimara gutangaza ibyamushikiye nabo bahita bakora akantu. Ibi bikaba biri gutera ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye, akabona ko byanze bikunze ibyo yashakaga ko ibyo yari ariko arakumira ahubwo byaba bigiye kujya byaba, ndetse bikaba kubera amakosa yaba yakoze akomeye cyane. N'inyurana riri hagati y'umugambwe CNDD ahanini ririko riva ku murwi w'abagumyabanga ba CNDD-FDD ushaka gufata ibibanza haba mu ntwaro, mu rudandazwa, mu gisirikare no mu mugambwe, habanje kwigiza inyuma abashizweho na Perezida Nkurunziza. Uwo murwi uba usatiriye Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe, bamwagiriza kuba adashigikira bigaragara ibikorwa biriko birangurwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Uwo murwi wegereye Perezida Evariste Ndayishimiye wagiriza amakosa akomeye cyane umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, ndetse bakavuga ko ari we muntu ukomeye uri ku nomero ya mbere ushobora gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko arafise abagumyabanga benshi bamuyoboka bamushyigikiye, kuko afise abe akagira n'abari bahoze bayoboka umukuru w'igihugu, ndetse akaba afise n'imbonerakure nyinshi mu mihingo yose y'igihugu. Muri make biraboneka neza ko ari we ufise ubutegetsi mu minwe, ndetse biraboneka neza ko atashobora kugumya kwihanganira ko Perezida Evariste Ndayishimiye arangiza ibiringo byiwe uko ari bibiri. Akaba ariyo mpamvu abegereye Ndayishimiye bagiye bamuhanura inshuro nyinshi kugira ngo amugandagure, ariko ubu akaba yamaze kubishikaho, ariko nanone bikaba bigiye guteza akaga gakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru ava mu magambwe CNDD-FDD atumenyesha ko iryo nyinyurana canke uruhigi rw'abahoze ari somambike ba Petero Nkurunziza ngo rwatanguye kuva Varisito Ndayishimiye ashitse ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Uwa mbere ahitanywe n'urwo ruhigi yabaye Pascal Nyabenda, uwo ishaka rya Nkurunziza yari kuba umukuru w'igihugu iyo iryo shyaka ryiwe ridatsindwa n'ibihangange bikomoka muri CNDD-FDD bigizwe n'abajenerali. Ayo makuru nyine akatwemeza ko mu ntara ya Bubanza Pascal Nyabenda avukamwo Varisito Ndayishimiye ubwiwe ariwe yabujije ari mu nama mpanuzwa jambo y'amakomine ya Bubanza gutora Pascal Nyabenda ngo abe umukenguzamateka wo kw'iyo ntara, maze umukenguzamateka wo muri Seneri Daniel Bashemeze akaba ariwe Varisito Ndayishimiye yashimye ko atorwa mu kibanza ca Pascal Nyabenda. Uwa kabiri uwo murwi ushigikiwe na Perezida Ndayishimiye wirutse ko yabaye Alengiyome Bunyoni yafatwa nk'umuzi canke ipfundo ry'abayoboka Nkurunziza, naho bitoroshe ndetse bikanateba. Bunyoni uwo murwi waruhutse ari uko umwinjije mu ibohero rikuru rya Ngozi. Ubu rero uwo murwi ushigikiye
Varisito Ndayishimiye uri ku rugamba rwo gufata umugambwe mu kwagiriza Reveriyani Ndikuriyo wari uwurongoye ko adashigikira bimwe biboneka Perezida Evariste Ndayishimiye. Urwo rugamba bararukoze ndetse bagerageza byinshi kugira ngo bamukure, kugeza aho bagiye bakura bamwe mu bari bamwegereye bakazana Ndayishimiye, ariko Ndayishimiye byaramunaniye rwose kuba yamukura mu mugambwe uri ku butegetsi, akaba ariyo mpamvu yashimye gutuma uburozi hanze y'igihugu kugira ngo buhabwe Reveriyani Ndikuriyo, akaba yaramaze kubumuha, ndetse ubu bikaba bivuga ko ibye byamaze no guhera, naho ubutegetsi bwa CNDD-FDD butarava mu gacerere ngo butangarize abarundi ibyashikiye umugumyabanga mukuru. Ubwa mbere ngo kuva Arengiyome Bunyoni agiranye ingorane na Varisito Ndayishimiye, umugambwe ntiwigeze werekana aho uhagaze nk'uko wahora ubikora iyo habaye impinduka zikomeye muri politike nk'izo. Ubwa kabiri, nk'uko ayo makuru ava muri CNDD-FDD abandanya abimenyesha, ngo Reveriyani Ndikuriyo yaranse yuko CNDD-FDD bakira Varisito Ndayishimiye. Rwose Reveriyani Ndikuriyo ibi akaba ari bimwe mu byo ariko arazira, kuko yagiye agaragaza kenshi ko adashyigikiye umukuru w'igihugu, ndetse akerekana ko ibyo ariko arakora ari ibintu biteye isoni cyane kandi bibabaje, ndetse akaba yaramaze n'iminsi akora amanama mu kinyegero ayagirana n'abandi bajenerali bariko barategura kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, bamwagirije ibyaha by'agacamutwe, ibyaha bikomeye cyane. Ariko uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamwegereye bakaba bariko barabyina intsinzi, kuko umwanzi rutura Ndayishimiye yarasigaranye, yamaze kwegera ku ruhande, akaba agiye guhangana n'abasigaye. Gusa benshi bagiye bakunda kuvuga ko inkuba zibiri zitahindira mu gico kimwe. Perezida Ndayishimiye na Reveriyani Ndikuriyo barafise ibyo bahuriye ko mu myifato, akaba niyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kumwegeza ku ruhande. Ni abantu bashira ahabona n'ingoga ishavu ryabo. Nyinyurana ry'abantu bameze gutyo ntirikunze kwihishira kubera atawuhebera uwundi, rishobora no kuba ribi mu mwanya muto cyane nk'uko byagenze, ariko barafise bitandukanye bigaragaza ko bari bakwiye gukora ibishoboka byose bakubaka umugambwe, aho kugira ngo basambure umugambwe n'igihugu muri rusange, kuko uru rupfu rwa Ndikuriyo rugiye gusiga ikintu gikomeye cyane muri CNDD-FDD, mu gihe abagumyabanga nka bose bari bagifise ishavu baterwa no kubona Ndayishimiye ariwe bivuga ko ariwe waba waragandaguye umuhisi Petero Nkurunziza. Reveriyani Ndikuriyo azwi nk'umuntu ashira imbere cyane ingufu, amajambo avuga nka yose yama arimwo gupangurura, gukuramwo, kwica umuti w'ibibazo awumva mu kudadaza no mu guheza umukeba. Reveriyani Ndikuriyo akunze kuboneka afise imitsi iranze, ntazi guhisha intumbero afise, ndetse ntazi no guhisha ko yanka umuntu, akaba ariyo mpamvu rwose yagiye agaragaza ko adashyigikiye na gatoya Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi akanerekana ko amusuzugura bikomeye cyane. Bamwe mu begereye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi bagiye bagaragaza inshuro nyinshi kuntu Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ahamagara umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo rwose akamwihorera ntamufate. Ibi byose bikaba byaragiye byereka abatari bake ko asuzugura bikomeye umukuru w'igihugu. Perezida Ndayishimiye we aragoye rwose. Umwe mu bamwegereye bakorana iminsi yose yatubwiye ati Perezida Ndayishimiye azotangaza benshi. Twatanguye benshi bamufata nk'ikigugu, bamufata nk'uvuga amajambo menshi atari bushire mu ngiro, ariko sibyo na gatoya. Perezida Ndayishimiye afise inzigo ikomeye kandi umuntu amuheza ariko aramutwengera. Intumbero yiwe yama ayizi, intambara yiwe ayitegura mu mpisho. Iyo atanguye kuvuga ajandajanda ibintu aba abigejeje kure. Nkurunziza aramwihenze ko ngo ni umuntu azokoresha ibyo ashaka. Ingene byaheze mwarabibonye. Bunyoni yari azi adatekeranya ko atazoteba kwikura ko Ndayishimiye, none urabona iyo ageze burya n'abandi benshi bazotangara. Ibi nibyo byashikiye Ndikuriyo, kuko nawe yateguraga kwikuraho bikomeye umukuru w'igihugu,
none umukuru w'igihugu yamwitanze. Uravye ingufu n'igihagararo bafise Ndayishimiye na Ndikuriyo bose ntiboroshe. Ndikuriyo yari afise umugambwe, afise imbonerakure, afise amafaranga menshi, ashigikiwe n'abiyita abo mw'iragi rya Nkurunziza. Abo nabo barimwo mu nzego zose z'igihugu, barimwo no mu nzego z'umutekano. Ashobora no kuronka bamwe mu mashengero y'abaporote bahora inyuma ya Bunyoni. Inyuma ya Ndikuriyo hari umurwi munini w'abagumyabanga bumva ko bahemukiwe na Ndayishimiye. Aho kandi hoyongera ko abaherutse guhombera mw'ihindurwa ry'amanote. Abo bose bashima ico bakurako Ndayishimiye. Abo bose bakaba bari inyuma ya Ndikuriyo. Perezida Ndayishimiye nawe muri kino gihe arashigikiwe n'abarundi bato bato biteze ko hari ibyo ashobora guhindura. Arashigikiwe n'igice kinini c'abasirikare n'abapolisi kubera ingingo zo kubongera umushahara. Niwe afise ingufu z'ubutegetsi. Gusa nanone intambara iriko irabera muri Kongo yarongeye kumuteranya n'abasirikare ku buryo bukomeye cane, kuko yarabagurishije ndetse benshi bapfira muri Kongo, abandi bakajya bicwa n'iperereza ryanga ko ribahora ko banze kujya muri Kongo. Icyo kintu cyaramuteranije bikomeye n'inzego z'umutekano, ku buryo amakuru yari ariko aradushikira yemeza ko Gako Ndayishimiye rwose mu basoda atanumwe umwumva neza. Kandi nanone Ndayishimiye arashigikiwe na Eklezia Katolika, arashigikiwe kandi n'abategetsi batandukanye harimwo Tshisekedi amaze iminsi bakorana ibikorwa biteye isoni. Ibyo byose biramuha intambwe nini ku bakeba biwe mu butegetsi, aho ntawo kwibagira kandi ko abarundi badakunda kwiteranya kuwufise ubutegetsi. Ruragiranye ko benshi botinya gutakaza ibibanza barimwo maze bagahitamwo Ndayishimiye kurya byagenze igihe ca Rajabu na Nkurunziza. Gusa ibyo yamaze gukora rwose birateye isoni, birababaje cane, ariko biraboneka neza ko ari ibintu bigiye gusambura bikomeye cane umugambwe uri ku butegetsi, ndetse bikaba bishobora kuzana n'injyane zikomeye cane mu gihugu c'u Burundi, kuko ibintu aho bigeze ni habi cane, ndetse abarundi bari gusaba Imana ko yabahagarikira ibi bintu byari bigiye kuba, kuko abajenerali barakaye cane, ndetse abari mw'iragi ryo muhisi Petero Nkurunziza nka bose, abari bashigikiye Ndikuriyo, abari bashigikiye Bunyoni, bose baraboneka neza ko byanze bikunze ibintu bitagiye koroha na gatoya. Reverend Ndikuriyo yagiye agaragaza ingufu ndetse akagenda avuga imvugo zitandukanye zerekana ko adashigikiye na gatoya umukuru w'igihugu. Hari amajambo yigeze atangaje ariko yababaje cane umukuru w'igihugu. Reverend Ndikuriyo yagabishije umutegetsi yashitse mu butegetsi bigoranye nk'uko ikizinu bikigora gushika mw'isi. Aza yiroheje yigira uwuri kumwe n'Imana, ariko ahageze atangura kugara, agenda aracyoza abo munsi yiwe yibaza ko bohava bamusubirira. Ndikuriyo akoresha amajambo ateye ubwoba mu kuvuga ko ikizinu gitanguye kugara gica kibora. Aca umugani atawuhejeje ati urucira muka Imana ikaba ikubona. Perezida Ndayishimiye nawe ntiyatevye guhita amusubiza, nawe yamusubije amagambo arimwo ubwenge bwinshi, ariko nanone akaba ari amagambo agaragaza ibyabaye uyu munsi ndetse n'ibibaye muri no minsi itatu, igihe umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yararembye cane. Perezida Ndayishimiye we yemeza ko ibihe umukuru w'umugambwe yahoze asumbya ingufu umukuru w'igihugu bitazosubira kubaho. Muri iyi minsi hareze imvugo z'imigani mu bategetsi, aho ubundi bahora batuka abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo ni abansi b'igihugu, ubuheze gutuka abari mu butegetsi nyine hakoreshejwe imvugo zifobetse. Mwarumvishe ibyo Ndayishimiye yatangaje, aho yavuze ko rwose abagumyabanga ari abantu babi cane, kandi ko baje ku butegetsi bataje gukiza abarundi, ahubwo ko nyabuna baje gukora nk'ibyo abo basubiririye bakoraga. Turacyabandanya kubatohoreza amakuru y'ibiriko biraba, ndetse n'igihe ubutegetsi bw'u Burundi buza gutangariza ibyamaze kuba. Gusa bikaba bikiri ibinyegezwa ku rugero rukomeye cane, kuko muri CNDD-FDD harimwo icuka kibi cane, kugeza naho bananiwe kumvikana
woza gusohora itangazo ndetse n'igihe ryaza gusohokera, kuko biraboneka neza ko ari ibintu bigiye kuzunguza cyane abagumyabanga mu gihe bari bataramara no kwibagirwa urupfu rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu, mu gihe binavuga ko uwamusubiririye ari we wabigizemwo uruhara rukomeye cyane. N'uyu munsi bikaba bivuga ko uwaba yivuganye Perezida Evariste Ndayishimiye ari uyu mukuru w'igihugu. Ibi byose ni ibibazo bitandukanye turi bugumye kubashikiriza ndetse tubereka n'ibiriko biraba, tukanabereka n'igipfungu gikomeye cyane kiriko kiragaragara muri bino bihe bikomeye cyane abagumyabanga bariko baracamo babicishijwemwo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.